ku munsi ugira gatatu habaye ubugeni ikana mu bugarire. Nyina wa Yezu niho yarari. Yezu nawe nyene yari yatumiwe muri buno bugeni hamwe n'abigishwa biwe. Umuvinyu nguze guhera, nyina wa Yezu aramubwira ati erega nta muvinyu bagifise. Yezu nawe amwishura ati mbega mugore, twe nawe tubisinzikaye ko iki, igihe canje nikiragera. Araheza nyina wiwe abwira abasuku ati icaza kubabwira cose muragikora. Hano hari haterekanze intango zitandatu zabajwe mu mabuye abayahudi biyuhagiriramo, imwe yuzuzwa n'impange zibiri canke zitatu. Yezu abarira babasuka ati nimwuzuze amazi izo ntango. Barazuzuza no hejuru. Araheza Yezu abarira ati nimudahe rero mushire umuteretsi. Baramushira. Nyamuteretsi ngo yumvirize nyamazi yahindutse umuvinyu. Ahamagara nyene kurongora kuko atarazi iyo nyamuvinyu uvuye. Byari bizwi na nyabasuku bene kuvoma. Aramubarira ati abandi bahora babanza gutereka umuvinyu uryoshe, bamara guhimba bakabuhirira utanganya wa mbere kuryoha. Yamara weho wabanje kwirengagiza uryoshe, none ubuzanye ubu. Ico nico kimenyetso Yezu yatanguriye ko agikorera ikana mu bugarire. Uko niko Yezu yerekanye ubuninahazo bwiwe, abigishwa biwe baca baramwemera.